ubutumwa buravugwa abantu bakiraramangira, ijambo riravugwa abantu ntibavyumve, byana abantu bararambiwe babona ko bitagishoboka. Ariko reka ndakubwira mwene data nshuti yanje y'umusaraba, dukwiye kuba maso tugakomeza tukarya ivyo kurya vy'Imana. Ivyo kurya vy'Imana ni ijambo, umutsima, haleluya, utuma duhaga. Dawidi yavuze ijambo riko baravuga ngo nabitse ijambo ryawe Mana mu mutima wanje kugira ngo ne kugucumurako. Natwe rero tugomba kurya iryo jambo tukarirya kugira ngo dukomeze kwiziganiriza, kubera ko urugendo ni rurerure, bitagenze ku rugendo rwotunanira, ariko bidusaba kuba maso no kurya ku mutsima w'ubugingo. Imana ishimwe cyane. Marayika ngo araza arabwira Eliya, bamwe ngo yewe Eliya byukurye wongere unwe, urugendo ntirukunanire. Mwene data, urashobora kuba urambiwe, urashobora kuri kurahura n'ibigeragezo, urashobora kuba unaniwe cyane wumva bitagishoboka kubera ibihe uri kuracamo, kubera ibigeragezo uri kuracamo. Ariko reka ndakubwiye ngo ngera uhaguruke, shiramo agatege, urugendo ntirukunanire. Yesu arakubona, haguruka wongere utambuke, Yesu azagushigikira. Haleluya. Yesu ntabwo azogutaho, ntabwo azokureka wenyene, ntabwo azodusiga. Niko yavuze ngo sinzabasiga nk'imfuvyi, sinzabata mwenyene, ahubwo duhaguruke dukomeze tumwiyegereze, kuko azokomeza kutugirira neza. Imana ishime. Nturabe ivyo bibazo, nturabe ivyo bigeragezo, nturabe izo ntambara uriko urahura nazo. Oya, reka kuraba ivyo ngivyo, ivyo vyirengagize, vyitwa ibitahari, uhanga amaso ijuru. Haleluya. Pe birashoboka ukaba uri mu ntambara nyinshi, ukabona umengo ugiye gupfa, ukumva umengo ntaco ubereyeho, ukumva umengo ntaco bimaze kuba ukiriho, ukumva umengo wopfuma wipfira. Oya suko, haracari ivyizigiro. Imana iracakora, kandi iracakora ibimenyetso n'ibitangaza. Yesu aracari umunyembaraga. Mwene data, ndakubwiye uyu mugoroba, ndakubwire ngo Yesu aracagira gute? Aracakora kandi agakora ibitangaza. Yesu abahezagire, mukomeze kugira ibihe vyiza, tuzasubira ubutaha. Ariko narinje kuvugana nawe ijambo rikubwira ngo reka gucika intege, reka kwiheba, reka kwihebura, komera muri Kristo Yesu umwami wacu. Yesu arashoboye. Nivyo intambara zirababaza, ibigeragezo birababaza, ariko Yesu yamanutse vyose arabirangiza, kandi ukaba amahoro. Imana ibahezagire rero, mukomeze kugira ibihe vyiza, tuzasubira ubutaha Yesu nabitwemerera. Shalom, shalom. Mukomeje kugira ibihe vyiza muri Kristo Yesu umwami wacu. Yesu nabahezagire. Ndabaramwije rero kuri uyu munsi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nizere ko muri amahoro kandi mukomeje kugira ibihe vyiza. Ni kuri My Family niyo nkuru TV. Imana yatwemeye ko twongera guca hano, twongera kugaruka kugira ngo tuganire. Yesu nabahezagire. Muratwihanganira aho turi muri iyi minsi harashushe, nico gituma mubona iyi video idasa neza, kubera ko hari ubushuhe burenze aho tuja hose twisanga hari ukundi kuntu vyagenze. Muratwihanganira, nuko bigomba kumera, kumbura ibihe bizahinduka, ibintu bimere neza. Yesu nabahezagire rero. Ndagarutse kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane kuri uyu munsi. Imana ishimwe ko yongeye kunyemerera ko nongera guca hano kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi nje kuganira nawe iminota mike cyane, ariko ndakuzanira ijambo rikubwira ngo urugendo ni rurerure. Muri urwo rugendo rurerure uragomba kwiyegereza Imana kugira iguhe inkomezi, kugira iguhe imbaraga. Imana ishimwe. Haleluya. Ndakuzanira ijambo rikubwira ngo nyemerera wongere urye, wongere unwe, kubera urugendo ni rurerure. Haleluya. Ibihe tugezemo uyu munsi, abantu baradibamye, abantu baridibamiye, abantu ntibagomba kongera gushiramo agatege gukorera Imana, ntibagomba kongera gusubira kwiyegereza Imana cyane. Kubera iki? Abenshi barambiwe n'ibihe, ibibazo birabarambiye, ubukene, ubushomeri, kubura ibi na biriya. Ugasanga abantu barihebuye. Ariko mu by'ukuri urugendo ku mukristo ni rurerure. Yarakwiye kurya akongera akanywa. Sindiko ndavuga
amasupageti, sindiko ndavuga amafiriti, sindiko ndavuga imiceri n'ibindi, sindiko ndavuga inyama, ndiko ndavuga ivyo kurya vy'umwuka wera. Imana ishimwe cyane. Nyemera tubanze dusome amajambo y'Imana, ariko ntarasoma ijambo ry'Imana ndakwinginge nyemerera nimba utarakanda kuri sabone canke subscribe bivana ninge n'ururimi uriko urakoresha kuri telefone yawe, ndakwinginze twemere udushigikire fyonde kuri sabone canke subscribe, hama ufyonde no kazogera kugira dushizeko video izaje gushikira mu bambere. Yesu nabahezanye. Rero mbahaye ikaze kuri uyu mugoroba mw'izina rya Yesu. Udufashije iyi video ikagushikira ukayiha n'abandi kugira ngo bakomeze kumva ico Imana ivugana nabo biciye mw'ijambo ry'Imana, navyo ni vyiza. Yesu azabaha umugisha. Yesu akomeze kubahezanya. Dusome amajambo y'Imana rero dusanga muri kino gitabo igitabo ca mbere c'Abami. Murambabara, ni igitabo ca mbere c'Abami, ni muri iki gice ca 19. Ngiye gusoma mbere ku murongo wa mbere ndaza kugeza ku murongo w'8. Niyo majambo ngiye gusoma, hanyuma tuganireho umwanya muto canke akanya gatoyi. Yesu abahezagire. Mbahaye ikaze rero dusoma ijambo ry'Imana mw'izina rya Yesu Kristo. Hari umutwe w'amajambo uvuga ngo Eliya ahunga Yezebeli, ngo maze Ahabu adondera Yezebeli ivyo Eliya yakoze byose n'ingene yicishije inkota bakamenyi bose. Kabiri haravuga ngo Yezebeli araheza atuma intumwa kuri Eliya ati ejo nk'aya mango wewe ubwawe ati nintakugira nk'uko wagize abo ati Imana zirakabimpanira kandi birushirije. Gatatu aravuga ngo Eliya aca ategwa n'ubwoba akura hasi arahunga ngo akize amagara aja i Berisheba h'i Buyuda asiga umuntu wiwe. Kane haravuga ngo mugabo we agenda urugendo rw'umunsi umwe mu bugaragwa, araza yicara munsi y'igiti c'umurotemu yisabira gupfa, atewe Uhoraho ivyanje ntibigarukire hano, ntabara unkureho kuko ntaruta basogokuruza. Gatanu haravuga ngo araheza yiryamira munsi y'ico giti c'umurotemu arasinzira, maze umumarayika araza aramukoma aramubarira ati vyuka urye, vyuka ugere gute urye. Gatandatu haravuga ngo akanuye abona umutsima ugeretse ku makara n'umukuza w'amazi biri haruguru y'umutwe wiwe, nuko aravyabira ararya aranwa arongera agira gute ariryamira. Indwi haravuga ngo umumarayika w'Uhoraho agaruka ubugira kabiri aramukoma aramubarira ati vyuka urye, urugendo ntirukunanire kuko ari rurerure. Munani ari mu murongo wa nyuma ngiye kurangiriza ko aravuga ngo nuko aravyuka ararya aranwa, izo ndya azigendera iminsi 40 n'amajoro 40 ashika i Horebu ku musozi w'Imana. Imana yo mw'ijuru nibahezagire. Imana ishimwe cyane. Icampa tukazohurira i Horebu ku musozi w'Imana mu gihe tuzoba twariye tukarya tugahaga. Kubera iki? Turagomba kurya kugira ngo tuze duhurire i Horebu ku musozi. Imana ishimwe, tuze duhurire i Horebu ku musozi w'Imana. Mwene data, aya n'amajambo akomeye twumvise dusomye avuga kuri Eliya. Uyu Eliya n'umunyenkomezi, yari umunyenkomezi w'Imana. Murabizi ko Eliya yagiye mw'ijuru atageze gute adapfuye. Amateka ya Eliya sino yadonda, abasoma Bibiliya canke Bible barayazi, ariko Eliya reka mvuge gato impamvu uyu Yezebeli yipfuza kwica Eliya nawe akifuza guhunga. Usubiye inyuma gatoyi, tubona igihe Eliya baduga ku musozi w'Imana bagiye gutanga ibimazi kugira ngo Imana yongere ibarekurira imvura, kuko imvura yari imaze igihe kirekire itagwa, hafi imyaka 3 itagwa. Hanyuma Eliya ngo arahunga, ariko igihe kimwe, igihe yari yarasenze kigeze, aragaruka kugira ngo asubire asaba Imana imvura ngo isubire kugwa. Aragaruka rero arasenga. Reka ndakubwire, umuntu yubaha Imana afise ububasha. Nyumva neza,
nimba wubaha Imana ufise ububasha bwo gutegeka kandi ivyo utegetse bikaba. Nimba ufise wubaha Imana, nimba ugendana n'Imana, nimba uri connected n'ijoro, urafise ububasha bwo gutegeka ibitariho bikabaho. Urafise ububasha bwo kurema bishasha kukuremera muri Kristo Yesu, kuko uri muri connected y'ijoro, kuko uri kumwe n'Imana. Ufise uburenganzira bwo gutegeka. Ariko reka ndakubwire, utari connected n'ijoro ntabwo bishoboka. Ikindi, uyu munsi wa none tuza gusanga hari abantu bitwa ngo nabakozi b'Imana, bigira abakozi b'Imana, bagaca batangura vya bindi ngo kutagize ngo ndakuvumye ngo mwizina rya Yesu. Ariko nagomba ndakubwire ko atawuvumu w'Imana itagize ngo itavumye. Wa mukozi w'Imana we, nivyo warahawe ububasha, ariko uze witonda, kubera ko niwaza kuvumu w'Imana itavumye ngo nuko hari ivyo mutumvikanyeko, ahubwo umuvumo uzaja kuri wewe. Abantu rero benshi baravyihenda ko ngo n'umukozi w'Imana nahawe ububasha, narasizwe amavuta, agace aja kuvuma bavuma ngo nuko hari ivyo batamukorera, hari ivyo batakoze, hari ivyo batumvikanyeko, agaca aza kubavuma ngo birashoboka. Witonde kuko ntuzi ko bari connected n'ijuru canke batari connected n'ijuru. Ariko nagomba mvuge ngaha ngo ntawuvuma uw'Imana itavumye. Wa muntu wibereye mu byaha uvyumve kuvumwe, wari wese afise uburenganzira bwo kukuvuma kubera ntabwo uri connected n'ijuru. Cyo ndagusabira nuko kubaha Imana kugira ngo ukomeze kuba connected n'ijuru. Imana yo mwijuru nibahezagire. Reka nivugire kuri Eliya gatoya. Eliya rero ngo ajana abahanuza 450 ba Bayali. Haleluya. Ngo abajana ku musozi ngo batangura guhamagara imana zabo. Simvuze ingene batambye ibimazi aribo batanguye ngo barahamagara Imana, Imana yabo iranka kubitaba, barahamagara Bayali iranka kwitaba, ngo maze ngo batangura no kwikebagura, bafata inzembe barikebagura, amabwita barikebagura, bava amaraso kugira ngo bahamagara Imana yabo ibitabe. Ariko iyo Mana ntiyagira ngo niyabitaba. Imana idufashe. Amen. Imana yabo ntiyabitaba. Ariko igitangaza Eliya arababwira ngo nimukomeze muhamagare, kumbura Imana yanyu yasinziriye canke yatembereye, kumbura ihavye bumva. Ariko hagenze ngo nikera Eliya ngo hageze ku mugoroba kugira ngo batange ikimazi ca nikera, Eliya arababwira ngo nimurekeraho, Imana yanyu biragaragara ko atahiri, ntiyitaba si Imana, rekeraho natwe tugerageze. Eliya ngo acatuma kwimwe tumako n'amazi basuka kuri ca gicaniro, bafata ca kimazi bashirako. Eliya ngo acaraduza isengesho, arava ngo Mana ya Ibrahimu, Isaka na Yakobo, arava ngo uyu munsi bimenyekane ko ari wewe. Haleluya. Bimenyekane ko ari wewe Mana. Eliya asenga iryo sengesho, Imana itibura umuriro kuri ca kimazi, umuriro urafyefyetura. Niko ijambo rivuga. Umuriro agira gute? Urafyefyetura nk'akanya ko guhumba. Eliya avuga ngo ategeka abantu ngabo abo bapfumu, abo banyamare bababaya, ntihage numwe abavana ngaho, bose mubicisha inkota bose. Eliya rero babajamo barabica, maze uwa mwene we canke uwagaba abo bapfumu canke abanyamare bababayari yari Ezebeli. Hanyuma ngo baramubwira ngo abantu Eliya yabishe, arababara. Niko ka rero yatumye intumwa kuri Eliya ngo agire ubwoba, arahunga. Ageze munsi y'igiti cy'umurotemu ngo araryama yisabira gupfa. Ariko ndeka mvuge kuri iki giti cy'umurotemu gato. Ico giti bavuga ngo, abahinga bavuga ngo iyo ibabi ryakoroka ngo cari gifise ibintu bijojo utameze nk'amata bikuguye ko washobora gupfa. Eliya ngo yiryamiramo rero. Ariko reka ndakubwira, amen, reka mvuge kino kintu. Mu gihe uri connected n'ijuru, amen, mu gihe uri kumwe n'Imana, Imana ikabigishaka gukoresha, naho wohura n'intambara gute, naho wogushira mu muriro, naho woca hehe ukamera gute, ukagirirwa gute, ntabwo ushobora gupfa, kuko igihe ntikiba kiragera. Imana hari ivyo iba yarateguye gukoresha ibitaragira gute, hari ivyo Imana iba yarateguye gukoresha ibitaragukoresha. Rero naho hozi iki, naho vyogenda gute, ivy'Imana yateguye gukoresha itarabirangira, ntabwo bishoboka ko upfa naho hobiki. Muravyibuka ivya Yohana, apana Yohana umubatizi, Yohana yagendanye na Yesu. Muravyibuka mutera mu ngunguru y'amavuta, ntihagire icaba, bagafata inkota bagatemagura, ntihagire icaba. Imana idufashe cyane. Bagatemagura ntihagire icaba, bagatinda bagafata bakajana bagaterera hakurya aho bita mu kizinga c'Ipatimo. Bavuga ngo hari ibikoko vy'inkazi, ariko naho ahubwo basanga bamusugume mu aho Imana yashaka kumuganiriza kugira ngo ivugane nawe canke
ngo imukoreshe kugira ngo imukoreshe iby'ubutware n'ubuhizi. Rero twege ibigeragezo n'intambara ahubwo bidusunikira mu bisubizo iyo Imana igifise ivyo dukoresha. Iyo duhura n'ibigeragezo, duhura n'intambara, Imana ikadusuguma idusugumira hehe? Mu bisubizo. Yesu nabahezage. Hanyuma rero nje kuvuga ngo mwene data, abantu benshi uyu munsi barambiwe no gusenga, barambiwe no kumva ijambo ry'Imana. Ubutumwa buravugwa abantu bakiraramangira, ijambo riravugwa abantu ntibavyumve. Byana abantu bararambiwe babona ko bitagishoboka. Ariko reka ndakubwira mwene data, nshuti yanje y'umusaraba, dukwiye kuba maso, tugakomeza tukarya ivyo kurya vy'Imana. Ivyo kurya vy'Imana ni ijambo, ni umutsima, haleluya, utuma duhaga. Dawidi yavuze ijambo riko baravuga ngo nabitse ijambo ryawe Mana mu mutima wanje kugira ngo ne kugucumurako. Natwe rero tugomba kurya iryo jambo tukarirya kugira ngo dukomeze kwiziganiriza, kubera ko urugendo ni rurerure, bitagenze ku rugendo ubwotunanira, ariko bidusaba kuba maso no kurya ku mutsima w'ubugingo. Imana ishimwe cyane. Marayika ngo araza arabwira Eliya, bamwe ngo yewe Eliya, byukurye wongere unwe, urugendo ntirukunanire. Mwene data, urashobora kuba urambiwe, urashobora kurahura n'ibigeragezo, urashobora kunaniwe cyane, wumva bitagishoboka kubera ibihe uri kuracamo, kubera ibigeragezo uri kuracamo. Ariko reka ndakubwiye ngo ngera uhaguruke, shiramo agatege, urugendo ntirukunanire. Yesu arakubona, haguruka wongere utambuke, Yesu azagushigikira. Haleluya. Yesu ntabwo azogutaho, ntabwo azokureka wenyene, ntabwo azodusiga. Niko yavuze ngo sinzabasiga nk'imfuvyi, sinzabata mwenyene, ahubwo duhaguruke kugira dukomeze tumwiyegereze, kuko azokomeza kutugirira neza. Imana ishimwe. Nturabe ivyo bibazo, nturabe ivyo bigeragezo, nturabe izo ntambara uriko urahura nazo. Oya, reka kuraba ivyo ngivyo, ivyo vyirengagiza, vyitwa ibitahari, uhanga amaso ijuru. Haleluya. Birashoboka ko mu ntambara nyinshi ukabona umengo ugiye gupfa, ukumva umengo ntaco ubereyeho, ukumva umengo ntaco bimaze kuba ukiriho, ukumva umengo wopfuma wipfira. Oya suko, haracyari ivyizigiro. Imana iracakora, kandi iracakora ibimenyetso n'ibitangaza. Yesu aracyari umunyembaraga. Mwene data, ndakubwiye uyu mugoroba, ndakubwire ngo Yesu aracagira gute? Aracakora kandi agakora ibitangaza. Yesu abahezagire, mukomeze kugira ibihe vyiza, tuzasubira ubutaha. Ariko narinje kuvugana nawe ijambo rikubwira ngo reka gucika intege, reka kwiheba, reka kwihebura, komera muri Kristo Yesu umwami wacu. Yesu arashoboye. Nivyo intambara zirababaza, ibigeragezo birababaza, ariko Yesu yamanutse vyose arabirangiza, kandi ukaba amahoro. Imana ibahezagire rero, mukomeze kugira ibihe vyiza, tuzasubira ubutaha. Yesu nabitwe.